Kwanza ba Isaac TV aho muva mukagira ngaha turi kwa Natasha iwiwe Silvo iwiwe tugiye rero kubereka ingene anniversary yiwe ikagenda kuno mwanya muri ijoro nyene aho tubabwira yuko ibintu bisa neza baheje gufungura byinshi rero tuzobibereka ejo kuma video tuzobashirirako muri Isaac TV rero cyo tubasaba nuko mudukurikirana kugira murabe ibirori bigira bibere ngaha umwanya rero baheje gufungura baheje kugira ibintu byinshi byiza urabona Natasha ariko aregeranya umuryango we kugira byose bigende neza cyane Isaac TV rero turi ku mwanya murabizi uno munsi tariki 5 z'ukwezi kwa tariki 5 z'ukwezi kwa mbere niho umunsi mukuru wivuka rya Natasha la Boss Isaac TV niyo televiziyo yonyene ndasubiyemo yonyene yatewe iteka yo kuza kwerekana bino birori vya anniversary canke y'umunsi mukuru w'amavuka yiwe turakaze murabizi Isaac TV irakaze rero reka dushimire cyane management ya Natasha ya dutera iteka kugira tuze kwirabira ibintu birori ngene bimeze batwemereye twabisabye barabitwemerera of course ariko kandi murabona yuko Natasha ngo jyahaga n'umushinga nawe wiwe ibintu rero biza kuba bitesa cyane reka rero turabingene bigira bigende Isaac TV turinga kugira tubibereke ikibiriraho ni muri iri joro nyene ryo gitariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka rero mwiza cyane reka ndabereke kumure batabizi iyi ni family ya Natasha uyu hajya uyu ngaha ni manager Rafael turamuzi uri Rafa Rafa hujya ni mama wa Natasha ubu ni mama wa Natasha umubona ngaha ni mama abyara Natasha namubona mama wa Natasha uyu ni bodyguard wa Natasha ariko kandi si no bodyguard gusa uyu ngaha yambaye inkofero mubona si no bodyguard gusa ni ni musaza wiwe ngo ni musaza wiwe musaza wa Natasha voilà uyu ngaha wow Happy birthday to you. Happy birthday to you, Natasha. Happy birthday to you. urabona rero barejeje gukata ikeki ariko ntibayiriye sinzi bigira bikurikire ntibayiriye sinzi bigira bikurikire rero ni gaton ya Natasha aho ibintu byose rero bigiye kuba urubanza rero mukanya rugiye kubandanya ibintu byiza cyane hano kwa Natasha reka ndababwira ibyo twasanze tugishanga twabonye ibintu byinshi cyane aho twasanze indirimbo ya Natasha na Femi One Shikisha indirimbo ya Natasha twasanze iriko yerekanwa kuri televiziyo hari ajya muri salo kubana ni salo kubana salo ya Natasha voilà twasanze rero kuri Trace TV bariko barerekana indirimbo ya Natasha na Femi One
bagere kugata keki mu kanya gato cyane rero ibirori bigira bibandanyirize ngaha kwa Natasha nyene Isaac TV turi ngaha nk'ijisho ryanyu nkuko mubizi turaza kubereka ibirori byose ngene biza kuba bimeze hari ibintu byinshi by'ibisirprise bishaka bibere ngaha muraza kubibona ku ma video aza gukurikira twashaka tubereke ikiriko kiraba mu rugo kwa Natasha kuri umwanya aho ibintu byose bishushe cyane nugusozera rero ariko ndababwira ku bijanye na famille ya Natasha benshi mushaka kumenya famille ya Natasha urya ni grande sœur wiwe urya yashize umutwe hasi nari namuberetse urya hagaze harya ni brother wa Natasha umusaza wiwe ariko ni n'umubodyguard wa Natasha wakitwagiye ngaha ni Divine baramuzi ni muto ya Natasha yahoze ari n'umukuru video ariko ngo yarari nabihagaritse voilà urya ni mukuru wa Natasha uwo ni mukuru wa Natasha ariko kandi mama wabo ngo urya hajya arabona umunezero mwinshi cyane mu muryango wa Natasha yahisemo yuko anefe y'uno munsi ayigirana umuryango wiwe umuryango gusa apana ibintu binini voilà ubu ni umushingana wa Natasha umuzungu umutaliyano umuzi benshi voilà urabona ingene ibintu byose bimeze abana ba Natasha ni Lagogo umwana wiwe wa mbere ngaha mubona n'umwana wa mbere wa Natasha umuryango we wose uri ngaha mu kanya gato rero tugiye kuraba ibigiye gukurikira twasumira ngo ari amasurprise menshi cyane agira abe ngaha Isaac TV rero turi ngaha aho twatewe iteka ridasanzwe kugira tuze kwerekana bino birori muri rusange ibintu byose rero muraza kubyibonera ngaha murabona bari bahije gufungura Isaac TV natwe urabona twahije kwihereza na mikro yacu turafite ibintu twabateguriye ku munsi w'ejo rero muzobona ibirori muri rusange ingene byagenze hano kuri Club du Lac Tanganyika ariko ni mu rugo kwa Natasha muri Club du Lac Tanganyika ni mu rugo kwa Natasha muhira kwa Natasha benshi ndazi ni muhazi ariko icyo nababwira nuko ngaha kwa Natasha nihinjirika s'il vous plaît kugira twinjire byatugoye ati rero byagenze gute ejo muzobibona ingene byagenze muzobona ino visite yacu muri no rubanza rwa Natasha juste natwe twinjirira urubanza rwa famille murabizi turakaze voilà nuko rero mu kanya gato cyane rero urubanza rugiye kubandanya mu bintu byinshi cyane turaza kubibona ku munsi w'ejo kuri Isaac TV tuzobashira ama video rero meza yerekana urubanza rwose rwa Natasha muri rusange iyi ni live twariko turakubagirira kugira mubone kuri uyu mwanya nyine sigiye 3 amasaha mu Burundi ibi niho biko biraba hano mu rugo kwa Natasha aho yamagaje famille yiwe manager wiwe eka umushingana wiwe batoyi biwe mama wiwe bose bari ngaha kugira baryohe tubabwire yuko Natasha nta muvyeyi w'umupapa afise juste papa nta papa afise urumva rero yifitiye mama wenyine na mama wiwe famuryohere cyane aro surprise rero nyinshi mukanya tuzaza kuba aho ibintu byose muza kuba mukumubonera ngaha muri Isaac TV mukanya gato cyane rero muza kubona ibintu byose ngene biza kugenda hano ndagusaba yuko ushira commentaire yawe ngaho kugira utubwire mbega exactement ibikorwa tubashikiriza aho muri hose mu vyakira gute kwanza mudukurikirana muri he muri amajahe ndazi ko muri mu mihingo itandukanye isi rero tubashimire kino gihano garugire ngaha maze turindira turabe ingene biza kugenda mu kanya gato cyane rero ama notification y'ibindi ya activity arikabera ngaha kwa Natasha muraza kuyabona iyi Isaac TV ni Isaac TV byose rero biraza kuba bitesa cyane